Haleluya bakunzi bikiganiro cy'ijambo ry'umunsi ndabaramukije mbifuriza amahoro ya Kristo Yesu. Hari ijambo nkunda rivuga ngo nukuri ibyiza n'imbabazi bizonyomaho iminsi yose yo kubaho kwanje. Nanje nzaba mu ngoro y'umwami iteka ryose. Ndakwifurije uyu munsi ibyiza n'imbabazi. Ibyiza n'imbabazi zome ku buzima bwawe. Amen. Reka dusanye no jambo riri ku mutima waje ryanditse mu gitabo Kimigani igice cya 16:20. Ndavuga aya majambo hejuru y'ijambo. Ushira umutima ku ijambo azobona ibyiza. Urifuza ibyiza muri buno buzima, shira umutima wawe ku ijambo. Urifuza kubaho utuzuye amaganya mu mutima, shira umutima ku ijambo. Urifuza kubaho unezerewe, shira umutima ku ijambo. Urifuza kubaho uzuye amahoro, shira umutima ku ijambo. Urifuza kubaho unyuzwe n'ibyo ufite, shira umutima ku ijambo. Urifuza kubaho wumva uguwe neza, urifuza kubaho ufite amagara meza umerewe neza, shira umutima wawe ku ijambo. Ushira umutima ku ijambo azabona ibyiza, kandi uwizigiye uhoraho azabahiriwe. Kwizigira umwami wacu n'ayandi mahirwe. Uwizigiye umwami wacu azabahiriwe. Haleluya. Ndakwifurije kwizigira umwami. Arenderimo dukunda kuririmba ivuga ngo nzokoma kwizigira, ngo zikutazompemukira. Ngo ninaramuka ngo zizigira Yesu gusa, ngo zizigira umwami nzomwizigira. Haleluya. Iyo merewe neza, haleluya, mu bugingo ndaririmba. Iyo ngowe ndasenga, haleluya, zokwama nizigira umwami. Haleluya. Ushira umutima ku ijambo azabona ibyiza. Ndakwifurije gushira umutima wawe ku ijambo. Bene data, harimo ibyiza byo kuba mu ijambo ry'umwami. Dawudi umwanditsi wa Zaburi 119:50 avuga ngo iki nicyo kimara umubabaro mu marushwa yanje. Urifuza ko umubabaro ushira mu mutima wawe? Iki nicyo kimara umubabaro mu marushwa yanje, nuko ijambo ryawe Mana ryangize muzima. Amen. Iki nicyo kimara umubabaro mu marushwa yanje, nuko ijambo ryawe ariryo ryangize muzima. Mukundwa, mu buzima bwawe bwose wihe umwanya wo kwigaburira ijambo ry'Imana. Nibwo butunzi butagira akagero. Hari abanditsi ibitabo bikomeye kuri nosi uzaba expire, ariko turafite ijambo ryahanuwe rirusha yandi yose gukomera. Turafite ijambo ryahanuwe rirusha yandi yose gukomera. Amen. Iki nicyo kimara umubabaro. Reka kwamana agahinda mu mutima, soma ijambo ry'umwami ryature ku buzima bwawe, biprofetize. Haleluya. Imana yabwiye Ezekiel ayo magufa arashaka mazima. Ezekiel avanga umwami niwo bimenye, aramubwira ngo vugira kuri ayo magufwa yabwira ijambo. Ayo magufwa yumye, uwo mumabaro, ayo marushwa ari mu mutima wawe, yabwira ijambo ry'umwami. Imana ikwambura umwambaro w'umubabaro yukenyeza izishimo. Iki nicyo kimara umubabaro mu marushwa yanje, nuko ijambo ryawe ryangize muzima. Haleluya. Ijambo ry'Imana riza ritugira abazima. Glory to Jesus. Umurongo w'130. Wishurwe amajambo ya ngumiriza intambuko zanje mu ijambo ryawe, tiyagiye ibigabitanyo binganza. Iyo nagumirije intambuko zanje mwami mu ijambo ryawe, nagumirije intambuko zanje mu ijambo ryawe, kugira ngo tiyagira ibigabitanyo binganza, kugira ngo tiyagire ibigabitanyo binganza. Hari ibintu byaba byakuganjije, soma mu ijambo ry'Imana. Atura ijambo ry'Imana ku buzima bwawe. Gwanisha ijambo ry'Imana, iyonge sikugoye, ihunge ive ku buzima bwawe. 162 umurongo w'162 havuga ngo nezererwe ijambo ryawe nkuronse iminyago myinshi. Nezererwe ijambo ryawe Mana. Haleluya. Nkuronse iminyago myinshi, nezererwe ijambo ryawe. Bene data, nta kindi kintu kiza kiryoha nka Bibiliya, ijambo ry'Imana. Iyo uri gusoma Bibiliya iraryoshe. Bibiliya iraryoshe. Amen. Umurongo w'165 ukavuga ngo abakunda ibyagezwe byawe bagira amahoro menshi. Abakunda ijambo ryawe bagira amahoro menshi, kandi nta kibasitaza bafise. Abakunda ijambo ryawe Mana bagira amahoro menshi. Urifuza kuba ufite amahoro? Urifuza kuba uguze amahoro? Imenyereze ubuzima bw'ijambo ry'Imana. Imenyereze ubuzima bw'ijambo ry'Imana. Yeremiya aravuga ngo 15:16, amajambo yawe yarabonetse ndayarya. Amajambo yawe yambere akajya muneza n'ibihimbaro z'umutima wanje, kuko nitiriwe izina ryawe uhoraho Mana nyene ngabo.
amajambo yawe yarabonetse ndayarya, amajambo yawe yarabonetse ndayarya we. Glory, hallelujah. Amajambo yawe yarabonetse ndayarya. Ndakwifuriza kuzurya ijambo ry'Umwami mu gitondo na nimugoroba mbere yo kuryama. Ndakunda umugabo witwa Sarde yaranditse ngo yasomye Bibiliya inshuro 150, ngo yasibye gusoma Bibiliya umunsi umwe, ngo yaragwa yarenze, ngo ijambo ry'Imana ngo nizo zarenze kujya byiwe. Martin Luther King yaravuze ngo kubera ko byisi mba mfite, ngo yategeza kumara amasaha 3 ariko arasoma ibyanditswe byera, ariko arase. Bavandimwe, ndakwifurije gusoma ijambo ry'Imana. Yeremiya yavuze ngo amajambo yawe yarabonetse ndayarya, maze kuyarya yahimpindukiriye ibihimbano n'ibinezeza zose umutima waje, kuko nitiriwe izina ryawe. Haleluya. Yeremiya 23:29 haravuga ngo mbega ijambo ryawe si nk'umuriro nije uhoraho mbibashije, cyangwa si nk'inyundo imenagura ibitandara. Ijambo ry'Imana ni nyundo imenagura ibitandara. Hari ibitandara biri imbere yawe, hari ibitandara za karande byubatswe ku buzima bwawe. Fata ijambo ry'Imana, koresha ijambo ry'Imana mu gusenya ibyo bitandara, kandi bizovaho, bizokugwaho n'iki? N'ijambo ry'Imana. Ndakwifurije ubuzima bwo kumatana n'ijambo ry'Umwami, ubuzima bwo kumatana n'ijambo ry'Umwami. Wahaye ari ibindi wahaye priority, hari ibindi wahaye priority. Ndagusenge ngo ibyo bintu ubigabanye, ufata umwanya wo gusoma ijambo ry'Imana no kwiyaturaho ijambo ry'Umwami. Yosuwa Mose yaramubwiye ngo ibi muri cyo gitabo cy'ibyagezwe tuzi bikure mu kanwa kawe ku murango no mwijoro, uzobirimbure ku murango no mwijoro, kugira ngo ubone kwitondera ibyagezwe byawe, niba byawe bizogenda neza ukagira amahirwe. Urifuza amahirwe, urifuza kuroranirwa, soma ijambo ry'Umwami, atura ijambo ry'Umwami. Yesu aguhezagire. Turagukunda Yesu, nuduha inzara n'inyota. Haleluya. Abakunda ijambo ryawe bagira amahoro menshi. Oh glory. Cyubahiro kibica Yesu mwana w'Imana, ganiriza imitima yacu. Turagukunda Mana, amahoro yawe arutukomengo n'abantu bose, yashibamira ubuzima bwacu. Turagukunda mukunzi wacu Yesu Kristo. Haleluya. Duha inzara n'inyota zo gusoma ijambo ryawe. Ndasengeye mwene data, uyu musozi usa uri imbere yiwe, ndawusenye mu izina rya Yesu. Mpagaze ku ijambo ryavuze ngo mbega ijambo ryawe si nk'inyundo imenagura ibitandara. Igitandara cyari imbere yiwe nigisenyuke mu izina rya Yesu Kristo. Amahoro y'Imana arutukomengo n'abantu bose, ashibamira ubuzima bwacu mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Ndabifurije inzara n'inyota zo gusoma ijambo ry'Imana.